Joel ni rimwe mu mazina y'abahinyanyuzi bakomeye Bujumbura mu Burundi kandi bagezweho. Yamara ni rimwe mu yaguma garuka mu ihungabanya ndirimbo kurusha yandi mazina y'abahinyanyuzi mwa kino gihe. Mugi kibazo kigaruka hano. Mbega ni Joel wa Citizen Sound abigiramwe ukuboko kunini cyangwa umuririmbyi ubwiwe aba yabihisemwo hama Joel agakora ico yasabwe. Uti mbega vyatanguye gute? Canke kubera ki Joel agarutse mwa bino abijemwo gute? Haraciye iminsi itarenga 3 ku rubuga rwa Facebook handitswe no majambo yanditse agira ati: inyuma yo gufuta amajwi ya B-Face yabigize umugenzo, ni mumere nk'abandi nyene mushira ibirenge hasi. Anyways, courage kubaririmbyi nk'abandi. Uwo ni MELANIN BOY ku rubuga rwa Facebook. ALVIN SMITH Frimeur ku rubuga rwa Facebook yatoye post ya MELANIN BOY arayisheyinga maze ayishira ku rubuga rwiwe, aho yaciye yiherekeresha amajambo agira ati: kandi mumubwire ko je ndikina ninananiranye, ugize beef ubumaye content ca ntangura kwinjiza amafaranga ku ma interview, nanje murabizi ko ku ma interview mbabaza cyane. Ariko MELANIN BOY nawe mu masaha make cyane yahise yandika kuno ku rubuga rwiwe rwa Facebook: mana nzima iyo gashavu kankwaye urampa umutima wihangana kurusha. Bamwe mu bafana bakagira bati: rekana n'ivyo we duhe bishasha gusa, abaremewe amajambo barahari, wewe duhe ibikogwa hamubandanye gutekana. Ntivyahereye aho, kuri page yawe mukubito bahise bandika kuno: ibi nivyo MELANIN BOY ashize ku rubuga rwiwe, aho bace baherekeresha y'amajambo yuko hatangwe gufutwa amajwi ya B-Face. ALVIN SMITH mengo biramuryohera cyane kuko yaciye atora iyo post y'umukubito, aho yaciye agira ati: ko atanguye kwidoga amajwi nyene kuvamwo narayakuyemwo, indirimbo yakomeje uburyohe bwayo nkuko vyamye, nshaka kumera nk'abandi. ALVIN SMITH featuring FERNANDO aye out this Friday. Bikomeje gucanga abantu cyane kubera ko ALVIN SMITH umenga ari karabandanya akorera promotion bino bintu biriko biraba. Hari bamwe babibona nk'ubuhemu, abandi bakabibona nk'ibiryoshe vyari bikenewe muri entertainment. Wowe ubibona gute? Ariko ALVIN SMITH yabandanije aho yanditse agira ati: ngo aguma yiriza kuri Facebook yiteresha ibigongo biboneke ko yarenganijwe, emoji zo gutwenga 3 bombo clat. Reka vendredi gere mwumvirize song y'umwaka, neho nanje nzotanga version yanje, ubu ntacyo mfise mvuga. Haraciye amasaha make gusa aho ALVIN SMITH yanditse ku rubuga rwiwe yaba rwa Facebook cyangwa rwa Instagram, aho yagize ati: ndabasubiriyemwo, je nimba mwamenyereye kuyayata ku bandi ba star, je nta mifyino ivyo mwigira rero umufana atagira indero, je ntawe nihanganira rero, ubu nzobakubitira hamwe no mustare wanyu bombo cla big power. Ino video niyo yari kurikijwe nayo majambo. Hari agaho mpejeje gukubita mu kanya, ndazi karaza kuza amakomantere kababwire ntampejeje gakubita mu kamengi kaje ngurumva nguri ko dutukira ngo mustari wacu ngo kana kujya mustari yirabura uramukuye mu ndirimbo yanje bombo clat man, bombo clat nagakubise none avuye mu muduga nagakubita man. Mwebwe mu komantere rero uburofa muzobigiye kuri Facebook none duhuye ugashaka kubigira ubwo burofa ngo bw'umustari wanyu ukanaka ndabakubita man, none nagakubise bombo clat. Uviriza ivyo bintu muyigira rero mu bafana mwe ngo bafana bakanaka nuko bashaka kuzana uburofa mu bantu sivyo, kansaniye ku burofa mu kamenge nagakubitse none se niruka umuduga ndagakubita man, bombo clat man. Akani tuzohure kazanira uburofa mu kanaka zokere. Naho bimeze uko mwamwumvise ALVIN SMITH kuri video ibyo ari karavuga n'ivyo yanditse. Uwizeye Fabrice ku rubuga rwa ALVIN SMITH muri commentaire yagize ati: depression ni iki? Ni indwara ifata umuntu akumva nta kintu na kimwe kikimuryohera, ubwiwe nawe akumva alliance, umuti wayo nuwahe? Nuko tuzogusabira ikigongwe kwa Nirina wawe agasubira kukwizera ukajya ku $. Uti $1 rigeze kurangahe ku isoko? Nanjye simbizi kuko naho nigeze ndarikoza mu ntoki, ariko nawe ndibaza uriheruka kera Nirna atarakujugunya. Uriko wigamba ngo ukubise umugenzi wacu, reka natwe tuzokwereka uko tugukubita kandi uzobabara. Ariko no Eli yanditse agira ati: umuntu yakubiswe na wewe nimbatajya, je tuzohure no kokoguru gusigaye ndagukebanye kuko wewe nta kamaro ufitiye abantu. Ayo namwe amajambo yagiye aboneka ku rubuga rwa Facebook, aho bamwe bayibona nkuko umengo ni joke canke ni buzz iri kirategurwa na ALVIN SMITH kugira ngo ino ndirimbo yabo ikomeze kugira power canke ngo ize isohoke abantu bamaze kuyimenya canke bamaze kumva what's going on. Mugabo urabona neza yuko bino bikorwa vyakozwe na ALVIN SMITH
Smith vyatanguye kwagirizwa umuririmbyi Dramati, bamwe bakavuga bati Dramati yibereye mu bibazo vyiwe n'indirimbo yatakaye canke amasanamu yakore mu bihugu bitandukanye, none namwe mukomeza kumushira mu bintu bitarimwo. Ariko vyagiye kumenyekana yuko wari karavugwa na MELANIN BOY atari Dramati habe namba, ahubwo havuzwe umuhinyanyuzi Joel wa Citizen Sound, aho bamwe bagize bati nivyo kurura kwiye kwihoza uwo muhinyanyuzi kuko vyamaze kuba gakino kiwe, ahubwo ukikoranira na One Way canke Street Beat kuva muri Empire Avenue n'abandi kuko barashoboye kandi barabizi. Ariko kubera ikihiyumviriwe Dramati niwe nkozi y'ikibi canke, kandi vyamaze no gushirwa ku mbuga nyinshi za YouTube, aho ubona yuko bamwe bari bazi yuko Dramati ariwe bimeze kuno. Umuririmbyi rero DJ FERNANDO nawe ntiyihanganye, yahise aza hano ku rubuga rwa Facebook aho yanditse no majambo agira ati ALVIN SMITH hamwe n'ujya muhungu muri ko mupfiki. ALVIN SMITH yahise yishura agira ati ahubwo nanje sinzi cyamporo ujya muhungu. Bamwe bati mbega mwaracanye mwo ku buryo bikunana no kuvuga izina giwe. Harabamaze kubona yuko DJ FERNANDO ndetse na MELANIN BOY agakina aragakino, kandi bamaze kukagira agakino bagomba kukagira agakino, ngo nikaba ataragakino naho barabonye ko beef yaba abantu bayikunda, ahubwo bahisemwe kwivyaza umusaruro. Waho vyumvira kwiki? Wibaze ko vyari bikwiye kumera kuno? Mbega indirimbo ya ALVIN SMITH ari kumwe na DJ FERNANDO urayiteze? Namwe twusanga mwijwi rya MELANIN BOY twovyifatamwe gute? Icyumviro cyawe muri commentaire. Iki ni kiganiro uyu munsi ini The Real TV Show.